abandi bavyeyi bo mu mwonga nabaki abavyeyi bo mu mwonga bariko bavuga baba bagomba kuvuga ibisigo yego ni ibisigo vyo mu mwonga tuvuze igisigo rero ni ikintu gisiga ubwenge mu bisanzwe nuvuga wowe ico utazi burya ni igisigo Imana we ndazi nturayibona umubesha abantu ngo muragendana kandi atayo urigera ubona kuvubaho rero kijya ni igisigo Imana ni igisigo rero umunsi wamenye Imana ico ari cyo ukabona neza iyo ariyo niyiba niyitaha nizo bikibaye igisigo izoba yitwa Imana ubu rero wewe nukumenye yuko rero abavye mu mwonga ni ibisigo biba mu mwonga nubwo ni ibisiga ubwenge bwawe wewe ariko umurozi arafise ubushobozi imbere niwe yokwerekana ubushobozi bukomeye gusumba n'abapasitori kubera akoresha produit chimique avanga ubona ariko pasitori we akoresha kwizera hari gihe noneho namuhamagara asanzwe afise kwizera guke canke none yakwizera guke ugasanga ntaco kuvuyemwo kuko bijya byo kwizera kwabo ni ibintu bitaboneka mugo uwo murozi akoresha ibiboneka nimba umurozi ndabanga karorero afise ishano atakira je n'umurozi njya pastor ucu usenga hanyuma ukire wumvira ko byo cyo bigenda gute pastor komera kuri irya hari haba pastor bahora bashinga intahe bakavuga oya so gushinga intahe bamuhishana aho nyene tuzi neza ko rigica arirye hama asenga ariki none dusato no kuvuga rero ivyo byo kwizera ariko bivanga n'ivyo ko ntaho bihuriye atari ko pastori bocaje kumuhamba nta kindi coba Imana uvuga ngo Imana ivyo by'Imana ushira ruhande zana pastor arizera Imana turabizi niyo Mana yiwe arayifise hanyuma haje umurozi arafise iryo shano yiwe ararifise hama barize pastor arirya asenga kiri hama nizovuga ngo Imana ibindi atamire hanyumwe waguma kugira miri kinini anywesha amazi amaje ngatekereza turako adapfa acaje atangura amasengesho nyacapfukama hari wigeze guta amabekiye ejo bundi ngo arakiza baramusengeye imisi ibiri yaragize gute yashaje zisubira ko za bekiye muravyumva ivyo no kubiraba neza hariho n'umuntu bahanye kubera yuko yahenze abantu ngo reka basengera ngo bakize bakinana turuntu avuga amugara sho kwinanata muga mu nyumbuka zone biranze rero ivyo bintu tugendemwe buke kugira kuko hari amakaminuza mwamwe ugiye kujana mwe n'ivyo bintu byo gusenga no kwizera baca bakwigizayo kuko ivyo kirazira kuko kugira isi tera imbere ntiyateye imbere kubera patiri na pasitori isi yateye imbere kubera ivyo abajya batwara mukaza kubabaza nk'ikiganiro mukababaza yuko badakeneye abarozi mbega mukabaza igituma atanga uvu leta yokoresha kugira ngo bajya abarozi b'abarundi bavuga bo bita abashimiste b'abarundi batoraba ukuntu bakwega kugira ngo tubifashishe mu iterambere rirama yego canke mu gukingira igihugu ivyo byose murakwiye. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien, la famille bo muri Marengo Media. Umunsi tukaba twagarutse kubazanira umutumire wanyu. Twigeze gukorana aho mu minsi iheze, tukorana ikiganiro cyari kiryoshe cyane. Ndasavye abantu mutagize abone ngo mugire share mwongere mu comment kuri ico kiganiro. Hari n'abatarakibona. Ndashaka mujeyo musimbireyo, mugire subscribe mu kirabe kuko ikigira kizi nyuma ya kiga cyabaye. Cyo kiraryoshe gusumba. Umunsi rero umutumire wacu ni wa wundi nyene gusa tubaza kumusaba idondore kandi kubera hari abantu usanga batakimwibuka n'abandi baba bamwibuka mugabo batamwibuka neza. Umunsi twaba tugira tuyage kuri sujet ivuga ngo abapfumu abarozi abanyamageza ubumenyi bwabo bwo bwokoreshwa mu iterambere ry'igihugu ariko imbere yuko tumenya byinshi kuri byo reka tubanze tumusabe atwidondore kandi mwo twidondora. Yego murakoze je na uherukane nabidondoye yego je nitwa Sadiki Eri nkaba ndumugisha kuri kaminuza y'u Burundi nsanzwe nigisha ibijanye n'akahise imico n'akaranga yego na cyane iby'akahise ka cyane bita prehistoire hamwe no kuzura ibisigarira by'abantu bakera rero bakera cyane atarabakera gusa yego umunsi rero twaba dushaka mutuhe ubumenyi buhagije kwijambo rivuga ibi mbega ngo dutandukaniriza abo bantu batatu abapfumu abarozi n'abanyamageza ngo badutandukaniriza ico batandukaniyeko abo bantu baratandukanye kuko
hariho abapfumu benshi bamwe bimvira ati n'abantu abo babona ibiboneka n'ibitaboneka, ariko barafite isano wagomba n'abanyamageza. Umupfumu arashobora gukoresha ubuhinga bwiwe akamenya ingwara umuntu agwaye, mugabo n'ubuhinga kuri we atahura, kuko n'ubuhinga ashobora gusigurira umuntu akabwumva, akabitahura yuko umuntu koko agwaye iyo ngwara kanaka. We arabimenya akoresha ubuhinga bwiwe kandi abugusigurira utahura. Ariko rero hari abapfumu bavanga akazi k'ubupfumu n'ak'ubunyamageza. Abanyamageza ni bamwe bavuga babona ibiboneka n'ibitaboneka, baba barakoranye n'abavyeyi mu mwonga. Hariho kandi rero n'abarozi. Abarozi nabo rero ico bakora barazi kuroga. Barazi kuroga muga kubera bafise indambi, naho baba bazi imiti yo kurogora ntibaheza ngo bayikoreshe. Ariko umupfumu amaze kumenya ingwara urwaye arashobora kuguhereza umuti, akaguhereza arashobora gutora ingwara, kandi arazi no kuroga, ariko we ntavyaheza ngo akore, kandi arazi no kurogora. Murumva bitandukanye n'umurozi. Umurozi arazi kurogora muga ntavyo akora. Umunyamageza nawe n'umuntu bavuga ko akoreshwa n'abavyeyi mu mwonga, ashobora kugenda akamara igihe ari ahantu, yaba ari ni wabahazi, yagaruka akaza aragura avuga ibintu abantu benshi batari biteze ko umuntu ashobora kubimenya. Ubu rero bita umunyamageza. Hanyuma rero araheza akongera nawe nyine akaragura muga akoresheje ubuhinga butomenywa n'uwari we wese canke bumenywa nawe nyene gusa hamwe n'abavyeyi mu mwonga. Yego nico nabivugako. Mbega none izo ngwara abo bapfumu bashobora kuvura zoba ari za ngwara tumenyereye zimwe tugenda kwivuza kwa muganga, barya baganga babinonosoye canke abandi baganga bo dushobora kugenda bakadupima hama bakabona ico turwaye bakatwandikira ibinini, zoba ari izo ingwara bagenda kuvura si zindi. Imbere vyose abapfumu bavura ingwara zije zisanzwe. Zirya ngwara zisanzwe barazivura abapfumu. Zirya barazivura kera, kuko n'imbere yuko haza ubuvuzi buteye imbere abantu baranywa imiti y'ikirundi, bakanywa n'ibindi byose bitandukanye vy'imiti, mbere bagashika no kuyivu nagene bakarigata, canke bagashika no kumunyota bakarigata. Hari ibintu bitandukanye rero abantu bakera banywa kugira bivura ingwara canke bazikingire. Rero mu ivyo twita imiti, hari imiti y'ivyatsi, y'amababi, y'imizi, iyo barayigira. Hama hakabaho n'ingaburo. Umupfumu abwira ati genda umuhereze ingaburo nini. Iyo ngaburo si umuti, nico bita nitrima, ni ikintu ufungura kigatuma umubiri uguma umeze neza. Kiva mu vyatsi. Gishobora kuva mu vyatsi canke kikava mu magufa y'ibikoko canke kikava mu kintu icyo cyose. Urashobora kuba n'umunyota w'ubwoya bw'igikoko. Twumvise ijambo mwakoresheje muvuga ngo abanyamageza ni barya abantu bagenda guhura n'abavyeyi bo mu mwonga. None abavyeyi bo mu mwonga nabaki? Twe urunganwe rw'ubu iyo twumvise ngo umuvyeyi twumva yuko ari mama, papa canke barya bandi bo bamuka ku muryango ubuvukamo. Abandi bavyeyi bo mu mwonga nabaki? Abavyeyi bo mu mwonga bariko bavuga baba bagomba kuvuga ibisigo. Ni ibisigo vyo mu mwonga. Tuvuze igisigo rero ni ikintu gisiga ubwenge mu bisanzwe. Nuvuga wowe ico utazi burya ni igisigo. Imana we ndazi nturayibona, umubesha abantu ngo muragendana kandi atayurigera ubona kuvuba. Rero kijya ni igisigo, Imana ni igisigo. Rero umunsi wamenye Imana ico ari cyo, ukabona neza iyo ariyo niyiba niyitaha, nizo bikibaye igisigo. Izoba yitwa Imana. Ubu rero wewe nukumenye yuko rero abavye mu mwonga ni ibisigo biba mu mwonga, nubwo ni ibisiga ubwenge bwawe wewe, ariko wewe arashobora kumenya abavye arabazi wewe, kuko yagiriwe amahirwe yo kubamenya. Kumbere yagira amara nk'imisi 5 canke ukwezi batamubona abantu, yagiye ngaho mu mwonga hamaragaruka, acaza rero bamenyanye, niho bambaza akamubwira ivyaza arakora. Mbana n'ubwo bumenyi abo bantu bafise, abantu ko ari batatu, hari ico bwofasha mu iterambere ry'igihugu? Neza cyane. None ga yemwe yaba umupfumu umenya afise barafise ico bwofasha mu iterambere ry'igihugu. Si ico bwofasha noneho n'ubu kirabufasha. Muramaze kubona abadandaza imiti y'ikirundi, barabona ingwara urwaye bakaguheza umuti. Cyangwa ushaka kuja ku mupfumu akakubwira ati genda ufate umuti none ukaja kugura kwijabe, kuko hari abasoromye baha uwo muti bagaheza
bakawuhereza bajya no kwija bajya n'abadandaza basanzwe baza ati umuti uvura ibi n'ibi muga niyo bawusoroma naho bazi baja kukura ku basoromye niho barangura bakawuzana harya umupfumu urashobora gutuma ati genda ugura umuti yajya kwija witwuko genda ugura umuti yajya Igitega witwuko nuko hanyuma umuti ukagufasha rero ugasanga umuti uguza amahera makeya gusumba yo uguze ugiye kwivuriro ugiye kunywa wa muti w'ikizungu naho kenshi usanga iyo miti y'ikizungu tunywa usanga bayikoze muri vya vyakatsi nyene vyo ngaho iwacu twanga kunywa rero bisigura yuko abapfumu barafise ico bamara mu iterambere ry'igihugu kuko abapfumu n'uvuga n'umuntu azi kuvanga umuti imiti myinshi ntajya avuga ngo imiti ikora naho mwana bihinduye muvuga ngo imiti ikora sinze mu bikura ni imiti ikora no kuvuga n'imiti 5-6 ndwi 8 ushaka kuyiteranya hama karonka umuti umuvura ingwara kanaka hanyuma hariho abanyamageza abanyamageza rero ivyabo n'ubu nibisiga bwenge nibisigo kurya nabigija kugira mu isengero we no kugira ngo bisigure ntavyo bishobora gusigura ntushaka gusigura ko nta nsiguro nimwe ufise atakurondera kwemeza abantu ivyo usanzwe umenyereye wowe nyene ubwawe ivyo uyumvamwo mu mutwe kuko n'Imana we aho igendana mu bwonko wowe ubwira ati nayo kwerekana rero bajya rero ivyabo nibisiga bwenge naje we biransiga bonye niyo babizi ko ari byo nuko atari byo hariho kandi n'abapfumu n'abarozi abarozi nabo nabahinga nabo twita abashimiste bo barazi imiti bavanga kugira ngo bashike ku ntego kanaka bo barazi imiti bavanga kugira ngo niba kine kwica ikintu kanaka ari gikoko cyangwa umuntu bakamenya n'ingene iyo miti bayimuha si imiti musanzwe n'uburozi ngine butegura kugira ngo bice ikintu kanaka rero abo barashobora akamaro kanini igihugu nk'agaruro nk'igihugu cyateye tukaba dufise uwo mushimiste ariwe murozi arashobora kudufasha tukaronka ubuhinga bwo kumara abansi kandi nta namwe handitse muri rya biriya mu mwama murasoma yuko kumara abansi ari bibi nta namwe biri kandi muhamuze ko mwisha umuntu ariko kumara abansi mboko n'Imana ivyemera none umwansi no kuvuga iki urumva ico ni kibazo kindi nico bikindi kiganiro cy'uruhande rero nuko no kubwira nuko abapfumu n'abarozi n'abantu bashobora kugira akamaro gakomeye cyane mu iterambere ry'igihugu na cyane mu gukingira igihugu canke mu gukingira ivy'igihugu none umuntu yakoze ikirori na canke acide sumurozi none ko tuyikoresha mu kwica udukoko twonona imirima urumva yuko rero abo barabahinga kuko ugiye kuraba ku birimba by'abaganuza abaganwa hamwe n'abami barabaho umuganuza canke umwami wasanga afise muhiriwe abantu b'abanyabwenge abanyamageza abapfumu n'abandi bose wasanga baba muhiriwe bagakora ico gikorwa nico gituma no hirya no hino y'ikirimba wasanga ari imiti kirundi itandukanye bagiye baratera nivyo novuga ego hari ijambo muhejeje gukoresha ngo aba bantu n'abashimiste abantu ubwo ko ari butatu none abo bashimiste ba kera n'abubu bafitanye itana two batandukanya gute cyane bahuriye kuki oya abarozi ba kera nta batandukaniye n'abashimiste bubu oya bose ni bamwe kuko abarozi bari abantu baze gucanga ibintu bagashobora gutora ivyica nibikiza nikimenyamenya umurozi wasanga rimwe rimwe ari kuvura bibashobora kubavura bashikiwe n'ikintu kanaka mugabo abanyagahinga ntabavure kubera yabafise indambi naye ahandi ho n'umushimiste nawe nyene yogomba yomara abantu kuko nawe nyene arazi ko akora uburozi hama agakora ronka n'umuti uko kubuvura rero urumva abo ubakera baraba scientifique bico gihe nkuko nubari aba scientifique wari kubareka ngo bandanye batera imbere uba bageze kure kumbure basumvya n'abahome do science bubu nico no bivuga abantu babujije rero barasubije inyuma iterambere y'igihugu abantu babujije ivyo ahubwo ivuga uti abantu batwononeye bari bande twononewe n'abanyamadini cyane cyane igikirisu ico cyaje conona ibintu vyose gituma iterambere ry'igihugu risubira inyuma haba mu vyiyumviro haba mu vyo kwemera bakemera ibintazi twagumye tubabwira kuva kera yuko abantu bariko barizera ibintazi ntibavyemera ubu hageze bababwira yuko umugabo adashobora gutandukanya umuntu hagaze araba inyuma n'uraba imbere murumva yuko tugeze kure kandi afise amaso abirabona mugabo umuntu hagaze araba inyuma n'uraba imbere ntashobora kumutandukanya urumva rero ya madini cereka arabazaniramo no kuvuga ngo nibo batwononeye murazi ko rero baturi ibimazi murazi ko rero bagira ibintu byose bituma
ivyo kwizera hamwe n'ivyafasha umuntu wa kera bizimangana. Hanyuma rero nubwo mumva biruko ibibazo ni vyinshi, inkurikizi yaciye ibasi yindi nuko abantu baja muri politike usanga ari babakirisu nyene bagaca baja muri leta bakoresha bya bindi bagatumwa n'abanyamadini tegenda mutwirukanira abantu genda batoteze. Noneho bashitse muri politike wagira ngo bagiye guhagararira abarundi bose bagashashika bahagararira amadini bavamwo bagashika bonona ivyo bonona. Twotanga akarorero hariho n'abashikiranganje bagenda guturira ibimazi kandi ugasanga rimwe na ugasanga bajejwe ivyo nyene vy'imico n'akaranga mu gusanga bagiye baraturira ibimazi vy'abanyagihugu kandi ivyo bimazi batazi iyo vyavuye batazi akamaro batanje gutohoza neza ngo araho ico vyamariye igihugu nico vyica nimba byo horavyica kugira barabe ati bo ivyo kwica tubireke tubikoreshe ivyo kizi igihugu wakagenda twabona bya bishobisho vyaje biva i Roma kwa papa n'ahandi bagashika i Vatikano kwa papa n'ahandi bashika bonona batobera igihugu bonona imico n'akaranga vyaho bavukiye. Nivyo novuga bene nkamwebwe mwabigize ko ubushakashatsi buhagije nk'ubu uwo bashikana ahantu hari biga bintu bagenda guturira abanyamadini imbere yo kubituri we ntiwokwemera ko babiturira canke wocu bitora hakagira ico bikoresha mu iterambere ry'igihugu? Oya jewe ndafite uburenganzira kintu ca mbere bagiye kubiturira nabonye aho bari biri naho bari babijanye iki ca mbere nokora nobanza nkatabaza igipolisi abo bantu kanza kabafata akabapfunga kandi bakabahana bikomeye kuko ni inkozi z'ikibi za mbere zononera igihugu cy'u Burundi. Yego none nk'umurundi canke umurundi kazi yokwiha ihangiro ryo kubikorera ku mugaragaro ivyo by'ubupfumu n'uburozi byose kabikorera ku mugaragaro? Oya ubupfumu barabukora ku mugaragaro niba ryubona bavuze imiti y'ikirundi bagombye kubihindura vyita ngo ubuvuzi bw'imiti y'ikirundi kwire rya jambo ry'ubupfumu rihave mugabo nyana bavuze imiti y'ikirundi ariko n'abapfumu abo bakora ku mugaragaro abarozi nibo badakora ku mugaragaro kubera yuko baje abantu barunda kubatoteza nabo baca batera bamera nabi ku bintu vyabo bamwe ariko barabinyegeza ariko babemereye ko ataco babagira bashaka kubishira habona hanyuma bakabubakira n'ama laboratoire bagashobora gukora ikintu no kuvuga ikintu gishobora gukiza igihugu si n'ikintu mbere ibintu vyinshi bishobora gukiza igihugu mbere bikagifasha no mu iterambere. Yego nk'umuntu ariko aratwumviriza ngaha kuri Marengo Media akaba atari bwatahure ico abapfumu abarozi abanyamageza bakora uwo basobanurira ko ivyo bintu bakora babikora bisunze iki boba bari bashaka gushika kuki muri rusange kugira bakore ubwo bupfumu bwabo ubwo burozi n'ibindi bitandukanye? Mu bisanzwe aho kera narindi si kera mvuze kera narindi no kuvuga muri umva kera ni muri histoire dans la période historique hakaba no muri kera narindi dans la période préhistorique imbere ko histoire ibaho ni imbere ya période antique no kuvuga mu misi ya mbere yo muri protohistoire utaraja muri préhistoire no kuvuga muri néolithique finale. Ico gihe rero abantu bariho bitwa abaneandertalien nibo barimwo bajya bita ba Goliath rero ujya ari kigatanya murabizi ko cyari kigatanya no vuga yari umugabo munini ya cyane gose yari umugabo munini ya cyane nk'ubugabo 10 bw'ubu yarabushyira mu mwigunira akabutwara ku rutugu uyu yari Goliath. Hanyuma rero abo bantu nibo basenga nibo batangwe gusenga burya hama rero basenga iyo bakoresheje amaboko bikanka bakoresha ubupfumu bikanka bakoresha uburozi bikanka ikibazo cabateye kugira bagitorere umuti barasenga hari gihe vyakunda canke ibikunde nkuko n'ubu mugenda gusenga uvuye udashobora kwerekana ico ujuzanye. Hanyuma rero ivyo bintu vyagiye biratandukana buke buke kugira batandukanye ibisata gusa ntivyatandukanye kugira ngo bavyomore. Hanyuma rero abo ivyo vyabaye uko politiki ije ukwayo kuko politiki yari kugira ngo batunganye neza ingene babayeho. Hanyuma rero ico gihe ko arubwira bikingira umwansi biteza imbere n'ibindi hari ico bita ivyo vy'ubupfumu ko rugira ngo bakingira abantu ingwara mbere n'abansi canke ibikoko vyo mwishamba bishobora kugira nabi bavyikingire. Hariho abarozi wararoga kugira ngo cyane cyane ukaroga abansi bagomba guteraho mubaye muri nk'agatumba kariko abantu bakoresha uburozi kugira ngo mukingire. N'abanyamageza bobo bamwe bitare maje
bamwe bavugishwa ba kera barya rero bariho ngaho i Burundi bamyeho abo rero nabo nyene ico gihe baravugishwa izoba kugira ngo abantu bitegure hanyuma rero abo bantu bari bafitiye akamaro kanini cyane igihugu hanyuma rero ingene vyagiye biratandukana rero buke bavuze ati mwe akora ibandi bakora ibi kuko nk'akarorero nko muri politike rafise ico bita droit de violence légitime umukuru w'igihugu arashobora kwica canke umwami yarashobora kwica mugabo nashobora mwico gihe nashobora kubivanga no gusenga ntogenda hariya kuko umuntu asengesha n'umuntu atagira gasembwa adashobora kwica nawe wamukubise kofe kwitama rimwe aca ategira indi tama navyo ivyo rero kirazira ko umukuru w'igihugu abigize naho yoba ahimukiye igihugu kuko ivyo n'umuntu ateze kukingira abanyagihugu n'abene igihugu rero bavuga ati bo abimana ntibagende ku mana abanyapolitiki bakora ivya politiki abanyamageza n'abarozi mwese afata inzira yiwe ivyo vyaratandukanye haraza amahoro ku isi abantu barabaho neza ariko nawe nko kuva uvukira umaze kubona ko ari ibintu vyagiye birahinduka kuvuvutse ko ubuzima bw'abantu butera bumera nabi urukundo rw'abantu rutera rutimba nuvuga ico gihe rero buke abantu barabayeho neza mugubu buke politiki yarafatanye n'amashengero mumaze kubona ko bagira n'ibikorane n'ahandi bakaba ibikorane mu bihugu bitandukanye vyo gusengera Afrika vyo gusengera ibihugu vyabo vyo gusengera ibiki mu bwasanganya politiki bavanganye n'abanyamashengero ugasanga kandi hariye muri ryo bavanganye muri bajya harimwo burya habarimwo abapfumu bavura babashe gutanga imiti y'ikirundi nabo nyine baratonda muri bijya bikorane kuko ni politike ntawe bavuza ngo ntaje muri ico gikorane abarozi barimwo uramaze kumva abantu bagiye muri politike bakagenda bakagira ivyabo bahejeje bagenda kugira reception kuja gusangira ibyo basangira ariko urabumva ko ari abantu baca bagwara kubera bariye ibintu bashize mu ishano vyaravanganye ubu rero igikenewe nuko kugira ngo amahoro agaruke mu bantu nuko bivangura kuko abarozi barahari baravanze vyose kandi ibintu bikaca bikora bitokoza abarozi bagumyeho barashobora gukoresha burya burozi bwabo aho bwagenewe acide irakora mu gupompa ikawa muga nta muntu abideha yuko ubu acide ikora mu kwica abantu bakayishira mu ndya mugabo yaba yakora yagenewe izo nkora ntizaba zihari rero murumva yuko mwumvo n'imvano byagenze uko ivyo kugira ngo bigende neza rero nuko bivanguka hanyuma kugira ngo bivanguke nukwemera abantu bose bakora ivyo iyo myuga yabo baja habona bakabahereza aho bakora bakabumvisha n'ico bokoresha ubwo hinga bwabo bataburonkeye isoko urumva uco buguma bukora mu kugira nabi nico no bivugako none dufatiye ku barozi mu mpande zo kugira nabi nkuko kwica abantu twobikingira gute tushobora kwikingira umurozi umurozi kugira umwikingire nta kumwikingira kundi ikintu ca mbere ni ukubanza ukamuzana ukamwumvisha yuko yoza akabana n'abandi uvuga mu vyiyumviro hama akamwereka bwa burozi bwe aho ico bukoreshamwo n'inyungu yoronka mwico gihe kukumva nakubwiye yuko aho akoresha ubwo burozi hariho nato kwishisha abantu yo gukoresha ahandi rero mu kubwikingira nibwo buryo bwonyene burama bushoboka cyo bari yego nango kugira dusabe igavangurwa ribe niye twododora niye twoshika burya muri ko muritegereza reka tubivuga nka politike iranga igihugu cacu murana ko vyokoroha kugenda ahantu ukavuga ngo aho hantu hoja ni imbere ya vyose no kubanza kuramba uja kudodora yuko utagiye kudodora kubusanzwe nawe bikoresha mwiyo nzira kubera nakubwiye yuko abo bantu bazimanganya ibintu vya kera bava muri politike n'abaja gukoresha ibyo bintu vya kera muri politike bariyo rero biragoye cyane kumbure woja muri amashengero naho yajamwe naho nyine bajya bayarongoye birazwi neza ko ari abanyapolitike ivyo birigwamwo niho bikora binyegeje kandi abo kunyegeza twobabona turabizi ivyo bakora rero hariho ico bita kurangura ibanga n'ibango mu bugwa neza ivyo kera vyariho mugo ubu ntibikibaho nibigishoboka no kuvuga nimba habayeho ingoma ya Sacega hakaba mitima igamba n'abandi bajye babayeho bagororotse kujya muvuga abagororotsi b'abayahudi mutanazi nuko babaye rero bari bagororotse ntibagomba ikintu cononera abandi ariko rero ingorane ubu wita umugororotsi niwe mube gito wa mbere tubona ngaha iyo turiko turaraba asohotse isengero ari mu isengero ahindura kaje ugasanga no mu marayika muga asohotse hanze usanga ari ibingira yego nivyo novuga
none nk'ubu twofata umupfumu canke umurozi tukamushira ngaho, reka dufatire ku murozi tukamushira ngaho, tukaza tuzana n'umwe nk'urongoye urushengero nka pasiteri canke patiri canke uwundi muntu, tukabashiraho kugira ngo batwereke inguvu zabo ko zoba zifitaniye isano canke ataco zoba bihuriyeko. Burya vyokoroha kubibona umurozi arafise ubushobozi imbere, niwe yokwerekana ubushobozi bukomeye gusumba n'abapasitori kubera akoresha produit chimique avanga ubona, ariko pasitori we akoresha kwizera. Hari igihe noneho unamuhamagara asanzwe afise ukwizera guke canke none yakwizera kuko ugasanga ntaco kuvuyemwo, kuko bijya byo kwizera kwabo ni ibintu bitaboneka. Mugo uwo murozi akoresha ibiboneka. Nimba umurozi ndava akarorero afise ishano atakira agenda umurozi njya pastor ucu usenga hanyuma ukire, wumvira ko byo cyo bigenda gute? Pastor komera kuri irya hari haba pastor bahora bashinga intahe bakavuga ngo oya so gushinga intahe bamuhishana ho nyene tuzi neza ko rigica arirye hama asenga arikira none dusato no kuvuga rero ivyo byo kwizera ariko bivanga n'ivyo ko ntaho bihuriye, atari ko pastor bocaje kumuhamba nta kindi coba Imana uvuga ngo Imana ivyo by'Imana bishira ruhande zana pastor arizera Imana turabizi niyo Mana yiwe arayifise, hanyuma haje umurozi arafise iryo shano yiwe ararifise, hama bariheze pastor arirya asenga kiri, hama nizovuga ngo Imana ibindi atamire hanyumwe waguma kujya amira kinini anywesha amazi amaje ngatekereza turako adapfa acaje atangura amasengesho nyacha apfukama natapfa zoca tubona ufise ubushobozi gusumba ubundi. Bakunzi ba Marengo Media cyenda mu bintu bikomeye cyane kwera uyu munsi muri make Imana bigeze kuri iryo jambo turayishira kwanza pembeni ikaja hasi. Nuvuga iyo Mana we niba ufise ukwizera n'uburenganzira bwawe ariko wizere wibarabara kuko bakugira bati genda kwa muganga kandi mu masengero bya kwa muganga ntimugende ku mupfumu mugabo wa muhinga wa kera mugabo sivyo bababwira none mugabo hari abakiri mu masengesho yego ndiko ndakubarira nimba bakira mu masengesho burya niyo uguma muhira hariho abahora bakirira muhira batagiye masengesho ivyo ndabibeshe oya ivyo rero bimaze ko bimeze gutyo rero ni kibazo hajya gikomeye cyane kwizera ku rukwako hama no gupfumura ku rukwako no gutanga imiti ku rukwako ego hama rero muri ico gihe rero ico muca mwitega nuko bishobora kuba abana ikibazo mu gihe mugomba kuvuguruza ibintu bigaragara. Umurozi n'umuntu akoresha ubuhinga n'umushimiste agira combinaison de produits. Ubwo buhinga gataho yabwize ega nico gituma utera amadidani nawe yabwize nta murozi nta muntu numwe avuka ari umurozi aragenda kigishwa ingene akoresha ivyo bintu hanyuma bakamwatira ntibamuha certificat ubwo wamwatiye abamuzi nico bita yuko afise se w'umwuga bamwita n'umukondo. Umaze ko umukondo rero novuga le spécialiste ababiza ari kwereka byose ngene bikora, hanyuma rero uvyize ahama ugiye kubikora arakurikirana karaba yuko ubikora neza nkuko witekanye nkuko wikwigishije. Umaze kumenyera rero nawe uraja ngaha mugacika karuhari uko zorongereza ubwo bumenyi ko nibugarukiraho ugenda hiryo no bakubwira ati bandanye ushakashaka. Hanyuma rero ivyo bimaze kurangira nuko uratera imbere nawe ukazocika umukondo. Rero muri ico gihe rero ibintu byo kwiyumvira ngo ubumenyi ngo kwizera aho rero nimba kwizera gukiza turavyemera kuko c'est psychologique, ariko nimba wewe wemeza yuko abantu bakira mu pito hari abantu benshi cyane bagwaye bakeneye amasengesho kandi hari n'abasanzwe bizera gusumba na pasitori ntagenda basengere bakire. Hari bagwaye diabete, hari bagwaye kanseri nagende apana kuja gushinga intango narakize ibintu batabonye aje ngaho demonstration umurozi agira ibintu ahagaragara novuga akora ibintu biboneka. Yego pastor nawe cyazanga akora ibintu biboneka novuga niyo demonstration naguhaye aze atore wa muti byashano wa murozi yakora akoje de produits naturels ibintu bigaragara biri ngaho kuko pastor icyaye patiri arasenga hama ikagenda neza kandi arizera kwizera gukwiye hama ry'iryo shano acakira. Nukuvuga nkuba muhaye ingona akayirya
hama yiriye rero agacakira agaca asenga nutabona henutse nzoba nabeshe none ingona ubusanzwe yiriye ucupfa mvuze kurya ingona ni ikindi kintu ni ingona mugabo mu bundi buryo ni ishano rikoze nk'ubwo buhinga yenda kubariye rero niryo bita ingona ivyo niyo kenda kumenya ubwoko bw'amashano uzondondera mugabo atari no munsi ko muvuze ngo dufatikanije ngo kwizera ngo hariho ngo abagenda kwa muganga ngo bagafa none burya ku bapfumu hoho nta bapfira mu minwe y'umupfumu erega umuntu so ngo bapfira mu minwe y'umupfumu umupfumu aba yemeye yuko ashaka kuvura ingwara adashoboye kurya nonga mu hopito hariho umuganga agira mauvaise appréciation ugasanga ariko avura ingwara itari gwiwe hamwe nagapfa none rero pastor afise speciality yihe na patiri speciality afise nuko avura ingwara zose yego avura ingwara zose rero nukuvuga muramushira umugwari wa sida amuvure tubona ataruva ngo nje gushinga intaye birya bintu tubaze tubishurande aho erega baba kumugaragaro aho uri kuravuga naho guma amagizame tubishire ngaho tubireke najoja kugira amagizame nkakwandikira ibitari ivyo hari wigeze guta amabekiye ejo bundi ngo arakiza baramusengeye imisi ibiri yaragize gute yashize zisubira ko za bekiye muravyumva ivyo nuko biraba neza hariho n'umuntu bahanye kubera yuko yahenze abantu ngo reka basengera ngo bakize bakinana turuntu avuga amugara cyo kwinanata muga mu nyumbuka zone biranze rero ivyo bintu tugendemwe buke kugira kuko hari amakaminuza mwamwe ugiye kujana mwe n'ivyo bintu byo gusenga no kwizera baca bakwigizayo kuko ivyo kirazira kuko kugira isi tera imbere ntiyateye imbere kubera patiri na pasitori isi yateye imbere kubera ivyiyumviro vy'abashakashatsi kandi muri aba bashakashatsi pasitori ntarakora indege mugagendera mu ndege yakozwe n'abashakashatsi acagenda aravuga ngo reka isengera atanazi ingene yakoze rero imisi uwo ni wavyara umwana ntuzumubuze gusenga gusenga bifise kandi kamaro kandi katari gato ariko ikizira kikaziririzwa kirazirizwa guhuvya umwana umujana kwizera ngo ubwonko bwiwe bwose abuheze muri biriya bintu kuko abarundi baravuze bati imana igiraho imaniye kandi imana ifasha wifashije none je hariho nk'akarorero k'umupasiteri umwe gusa sindamuvugira kuri kamera yoca yiyumva hari n'igihe ngira ngo adakunda yuko tumuvuga kubera tutaba twamusabye uruhusha mugabo harimo umupasiteri umwe mu rushengero rwiwe ugenda ugwaye umugaye kuguru nk'uku haramugaye mukaryama ngaho akabasengera hanyuma uko huguru agafata akakurehura kukaba kurekure kugasumba n'ukundi ama akongera akagusubizayo none izo si nguvu z'Imana uyo rero umupasiteri uzomuzane ngaha tumuha ingona hama niyakira ivyo tuca tuvyemera yego uravyemera kuzomuzana tumuha ingona sinovyemera ko nzomuzana kubera ivyo rero aza kuvugira hariya aradoza muri cyumubwira aze muri monde scientifique tubimuhe hanyuma acakira acasenga kire bizoba biheze rero muri make Imana ifise igiraho imaniye kandi Imana ifasha uwifashije nimugende ko Imana igufasha genda ufate ijya miti yaba omedoscience hanyuma rero ivyo bindi zo gufitira igita mugabo wafashe umuti ni wo muti urama w'ibintu byose ingorane zose none aho ubuko biga ibintu vya kera abantu benshi batakibikoresha nk'akarorero bimwe twabona muri ca kiganiro giheze z'inguru z'Imana abami bari abantu benshi batakibikoresha none ubu wowe ufise ivyemezo ko batakibikoresha nk'akarorero basi je nifatire wewe ntabyo ukoresha nabiboneye harya wiboneye harya mugabo wewe usanzwe urungaye Bujumbura ibere ruguru abizi mbega urazi ko nabwe imiti ikoranye yego mbega ubu waruzi yuko barya basenga mu amasengero ku murango mu ijoro baja kubandwa baja guterekera none kubera iki batobikorera hamwe kubera ko za nguvu ziva mu vyabigo vyo hanze ziciye muri rya dini rya katolika riza nivyo rishatse kubera abanyapolitike bari muri ayo madini y'igikirisu ntibikunda ko bikora ku murango
ariko mwijoro barabikora. None kubera iki bashima yuko izo nguvu bozimenya bonye deja twebwe bakirisu basanzwe sibo babigira byagizwe na mwebwe bakirisu basanzwe nimwe mutuma abantu badakurikira ukuri. Kandi niyo bagufashe ukoresheje umuti w'ikirundi hariho impongano ucibwa. Patiri cyangwa pastori afata uwijanye waretse kugendayo araguca impongano. Ariko wese wo wijanye none yaraje gukutora muhira. Kwa Mungu yaraguhamagara ngo uteze. Dufatiye nko mwidini ga Katolika urijana. None wijanye rero uba wemeye ko bakugenza uko bashaka. Mugabo mu baporoti. Abaporoti haraho ushobora kugenda mu rushengero. Uriko urasenga bisanzwe ukadubona haraje umuntu aragufasha. Akubwiye wewe wagize ibi canke ngo Imana ngo ikigira ibi. Hajya atomboye rero atomboye ivyo avuze agasanga. Nivyo byarakubaye ko abayandikije amateka hose abantu bacavuga ati umuvugishwa n'Imana. Abantu bose bamuhurumbira kandi yinjiza amafaranga menshi gacatunga bukiye uzosanga ari kagenda n'imodoka y'agaciro. Uzosanga yubatse urupango kubera abantu bamwizeye kwivyo. Ivyo rero wamubizi ntubitiranye n'abavugishwa n'Imana nka Mitima Igamba mwene Horandazi abo bavugishwa n'Imana abavugishwa n'Imana y'u Burundi bari batandukanye n'abavugishwa n'Imana y'Isirayeli kandi ivyo bavugishwe byose byarashitse si Imana imwe none u Burundi igihugu ivyo by'Imana imwe je nakubwiye Imana y'u Burundi abahandi nibasanga basenga y'u Burundi bazobatomboye ivyo nuko bimeze nivyo rero ego nivyo reka dusabe nk'umunywanyi afata ikiganiro hagati canke ataza gukimara atagukiraba ahereye inyuma gusa ntitushaka yuko mukiraba muhereye inyuma dushaka muhere ku ntango kugira mushike kuyihereza kuko ikiganiro kiraryoshe kandi kiratwengeje ubabwire mw'ijambo rimwe cyangwa mu majambo makeya ico bomenya ku bapfumu abarozi n'abanyamageza nico bomenya ku myizerere ya Bibiliya canke kubijanye n'Imana. Musanzwe abapfumu abarozi n'abanyamageza bari abanyabwenge ba kera nk'uko bahari. Ariko abanyamageza bari begereye cyane ivyo byo gusenga muvuga. Yego. Ariko abapfumu n'abarozi bari abanyabwenge les hommes de science nk'uko niyo biriho n'ubu nico gituma mubona abantu uzosanga mukuru w'igihugu afise abaganga 3 muhira cyo kimwe n'abami nabo bari babafise muhira rero nabome do science nimubagereranye nka kurya nimuhereze rijya zina muhabwa n'abapastor n'abapatiri babwira ngo namashetani ngo nando bameze nabi nibiki bijya ni abanyaburaya baba bagomba yuko Afrika itigera itera imbere kuko natwe igihe baza kudukoloniza iyo twaba dufise inkozi isumba tubasumbye bukomeze ubisi yose bibando none ntivyakunze. Marengo Medira bashimiye cyane ibiganiro citabahejeje kuduha niyo twagira ibako ryo kubakinira mu kindi kiganiro turifuza cyane ko muzotwakira kugira tubandanye twumvira hamwe byinshi ubumenyi butandukanye mugenda mudohereza n'abandi bose bakurikirana bino biganiro byacu. Ego murakoze nandi ndabakengurukiye. Ego kuri kano kanya gato nyene tuganiriye. Ego twaganiriye neza ngira ngo hanyuma ibisigaye turabiganira duhana ivyumviro ariko mwibuka yuko mwoza muregera kandi n'abajya batwara mukaza kubabaza nk'ikiganiro mukababaza yuko badakeneye abarozi mbega mukabaza igituma atanga uvu leta yokoresha kugira ngo bajya abarozi b'abarundi bavuga bo bita abashimiste b'abarundi batoraba ukuntu bakwega kugira ngo tubifashishe mu iterambere rirama yego canke mu gukingira igihugu ivyo byose murakwiye ivyo byose murakwiye nabo nyene kubiyegereza mukabaza ivyo bibazo mukarabona inyishu babaha yego ariko batagiye mu vyo muri vya bindi vy'Imana ya Isirayeli baronda kwizera cyane gose bagatuma bonona ivyatumye basekuru na basekuruza babaho yego murakoze cyane namwe nanjye ndabakengurukiye yego